nkubwira wa mudamu uri aha hantu ujya mugabo muri kumwe uri umufasha mukwiriye. Haleluya. Imana kuguhuza n'ujya mugabo muri kumwe nta sida yahabaye. Hariho abavuga ngo jewe umugabo atangira ibi nanje ndagira ibi, nico cisha ingozi y'umunsi. Haleluya. Ariko Imana irashaka kugira iki? Kuhagarara mu kirengero kubw'ivyo uwo mugabo adashoboye, kuko wewe waje kugira ngo ushobore ibyo adashoboye. Amen. Hinge ndababwire mwabadamu, ingorane ziri mu ngo uyu munsi amen. Ikintu nashaka kubanza kuvuga bavuze n'abandi, mpemu yera abarokore twaramwibagiye. Ntushobora uhagarara mu cuho, ntushobora kubaka urugo, ntushobora gukora igikorwa na kimwe ciza gishobora kubera inyungu wewe, umuryango n'abandi utuzuye mpemu yera. Ibyo bikunda abarokore. Uyu munsi ikibazo dufise, twarakiriye Yesu turamwimika mu bugingo bwacu. Ico kubuza kusambura uri umupasitori, ico kubuza kusambana uri umupasitori kandi warizeye umwami Yesu. Ico kubuza kuroga, ico kubuza ko wuzura ishari, ico kubuza ko wuzura inzigo, ico kubuza kubesha, ico kubuza ko wiba kandi warakiriye umwami Yesu. Kubera mpemu yera nta kibanza twamuhaye. Kandi Kristo ubwiwe yaravuze ngo biranje kwa data. Abantu basa nk'abahungabanye, ariko arababwira ati ntagenda ntaco bizobamarira. Ati ntaco bizobamarira. Ati kuko ninagenda data azorungika kumufasha. Ati azobagira abagabo, azobashoboza, azobatuma murinda, azobatuma muhishurirwa. Ntushobora guhishurirwa ata mpemu yera. Ntushobora kugira amaso n'amatwi yumva utagira mpemu yera. Aho rero ntushobora guhagarara mu kirengero utagira mpemu yera. Mu cuho mumbabarire, mu kirengero ni mu Kirundi ariko ni mu cuho. Rero ndabatumirira abamama beza, mugire ishaka ryo kunwana na mpemu yera. Muriko muranyumva? Mugire ishaka. Mpemu yera n'umuntu apfuha cane, utamuhamagaye ntaza. Ariko mwibuke ko Petero yarakunda Yesu n'umutima we wose, nkuko nawe uyu munsi umukunda, ariko ntugire imbaraga zo gukora ibikorwa vyiza, kuko hari umwansi aturusha imbaraga. Muriko muravyumva? Hari umwansi adashaka ko twubaka ingo nziza, hari umwansi adashaka ko tugera ku rugezo duhimbara umutima w'Imana. Ariko dufise mpemu yera. Haleluya, haleluya. Dufise mpemu yera. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ntahamagaye mpemu yera. Sinohagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ndababwira iki? Ndafise amajambo nobabwira, nindesho nayo ngira, ariko mpemu yera twahawe aradusengera, mpemu yera twahawe aradukomeza, mpemu yera twahawe aradushoboza. Haleluya, haleluya. Jewe rero ikintu nagomba kuvuga ku mugore utarimenye, utarisobanukirwa, nta kintu nakimwe ushobora gukora. Ni bya bindi batubwira aba bose ngo barisuzugura, baragira ubwoba. Ariko igihe wimenye, haleluya, ukamenya uri, ukamenya agaciro ufise, ukamenya imbaraga zikorera muri wewe, urahagarara. Haleluya. Ngira Imana mu buzima bwanje, mama pasteur arabizi, sinshobora kwisuzugura. N'umuntu abigerageje sindabimwemerera, kuko ndi umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Mama ndashaka mubeveye mumviri, siko tube kumwe, sishobora kwisuzugura, kuko ukorera muri jewe arakomeye. Niwe mpagarika, niwe micubahiro, niwe migikundiro, niwe migitinyiro. Haleluya. Rero ntabwo bashobora kugira. Reka dusome mu Itanguriro kugira ngo tubanze tuvugane ku mugore, agaciro k'umugore, uburyo Imana aremye umugore. Yamuremye ari umuntu akomeye gose. Haleluya. Dusome mu Itanguriro igice cya 2, turasoma umurongo, igice cya 2 dusome ku murongo w'18.
nsome mu kirundi canke basome mu kinyarwanda kugira mushobore kumva. Soma mu kinyarwanda. Okay, tugenda kandi ku murongo wa 21 uburyo umugore yaremwemo. Murumva ko Imana yabonye yaremye umugabo, yaremye ibintu byose mu itongo, hanyuma iraha ububasha umugabo, iramubwira ati amazina ikintu cyose. Umugabo yita izina ikintu cyose. Haleluya! Yita izina ikintu cyose, kandi Imana ntibyemera uko. Ariko umuntu ntigeze anezerwa. Imana yamugenderera ikabona umuntu nenga si hari, iravuga ati uyu muntu reka ndamukorera ikindi kintu. Haleluya! Cyoshobora kumunezera. Soma mwumve ngaha ku murongo wa 21. Avuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushira uwo muntu. Aravuga ati naho nyene murabyumva, Imana umusiremo umugabo ngo yafashe ivu, siko Bibiliya itubwira, ibumba umugabo, hanyuma ngo ihemekeramo impwemu yayo, ngo aba ufise ubugingo. Mugabo Imana imaze kumurema, ibona nta munezero, ibona nta munezero agira, ibona ibyo yaremye nta gaciro bigira, ibona umugabo araho, iravuga ngo uyu muntu reka ndamukorera ikindi kintu. Haleluya! Iravuga ngo reka ndamuremere umufasha bikwiranye. Nkubwira wa mudamu uri aha hantu, ujya mugabo muri kumwe, uri umufasha mukwiriye. Haleluya! Imana kuguhuza n'ujya mugabo muri kumwe, nta sida yahabaye. Oya ntayahabaye. Ngo ngira ndamuhe umufasha amukwiriye. Hanyuma ngo ikikoriki isinziriza umugabo. Igituma numva jewe ndi fier kuba umugore, twarimwe mu buryo special, uburyo budasanzwe. Bamwe bakozwe mu ivu, twebwe dukugwa mu igufu. Haleluya! Haleluya! Gerageza mufate, nagerageje kwiyumvira, fata ikintu c'ibumba, sivyo? Ibumba muraryumva? Ikintu c'ibumba n'ikintu gikozwe mu igufu, bigereranye mama pasteur, umva bimeze gute? Ibumba ni ikintu gishobora kumeneka umwanya uwo ari we wose. Iyo hoho kigiye cyakira amazi menshi, kirateba kigasambuka. Isigura ngo umugore atamenye ingene umugabo ameze, atamenye ingene yaremwe, biroroshe kumusambura. Mama Christine, Imana yakugiriye neza, yaguhaye umugabo adasanzwe. Ubundi yari kuba yarapasutse, kandi iyo umugabo amarangamutima yiwe yuzuye, arahunga ajya kurondera aho bamufata neza, aho bamubwira neza, batamumenera ko ibirahuri, batamwerurira, aratekera akigira, cyangwa akanaguma no ngaho umugabo umutima waragiye, ariko kumva aguma kuririmba, Imana imuhezagire. Haleluya! Yes. Rero umugore, Imana iravuga ati ko naremye umuntu nkabona hari ibyo adashoboye, reka noneho ndemu wundi ashobora kwiremeka. Haleluya! Ashobora kwiremeka ibintu bikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore n'umufasha, umugabo nawe n'umutwe. Ndabiriye inzu, aha hejuru hari ibintu bingana gute? Ubu n'umutwe n'umugabo. Hari ibintu bitari byinshi, ariko urabe ibisigaye, ibintu bisigaye urabona nyine ari byinshi. Ubu n'umugore mu rugo, umugore yikorera byinshi. Aravuga ati reka ndamuremere umuntu aza kwikorera, umuntu ashobora kurira amosozi agatemba. Haleluya! Nasubiye kwiyumvira ingene umugabo arashaka kugukorera amakosa, sivyo? Akagukorera amakosa adashobora no kukwiga mu marangamutima yawe, ariko kubera umutima w'ubuvyeyi, umutima Imana yafashe umugore mu mutima wayo.
Haleluya! Umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye urukundo, umutima wuzuye kugira neza, niwo Imana yakuremanye. Hama ikiguha n'ubushobozi bwo kwikorera no kwakira no kubabarira. Niyo urize wewe amosozi yawe urihanagura, mugabo y'umugabo ntayihanagura. Hariho umugani baca mu Kirundi ngo amosozi y'umugabo ngo atemba ajya mu nda, ariko ay'umugore aratemba akihanagura, agasohoka akambara akaberwa, agashima Yesu. Haleluya, haleluya. Rero umugore nashaka ngo ubanze witahure, uri umuntu adasanzwe, waremwe muri make adasanzwe, waremanye umutima udasanzwe, waremanye icubahiro kidasanzwe, uri udasanzwe. Haleluya. Kandi Imana ikwiteze ko byinshi. Imana itugirire neza. Rero ikindi kintu twomenya, pasiteri yarakivuze ko ejo, Imana apotre yarakivuze ko ejo, aravuga ati umugore Satani burya yaramubonye imbaraga ziri muri we. Pinga ndakubwira, iyo ufise umuntu mu adversaire mu Kinyarwanda bamwita gute? Umuntu mugwana. Iyo uzi ko afise inkomezi, ukoresha uburyo n'ingabo zikomeye kugira ngo ushobore kumuretariza, sivyo? Wiyumvire umugore, iyo Satani atamucinyiza, wiyumvire isingeri yari kumera. Iyo Satani atamucinyiza, yaravuze ati Satani iyo adaca muri ati ntiyashobora guca muri Adamu ngo bikunde, atariko guca muri Eva. Yarazi ati ninaronka Eva, isi ndayironka. Isi yari yose kubera umugore. Ako hashimwe Yesu. Haleluya, hashimwe Yesu yatugarukaniye icubahiro. Amen. Ica mu mugore, sigura ngo umugore n'umunyembaraga. Umugore ushobora gukoreshwa ibyiza byinshi, kuko ushobora gukoreshwa amakosa menshi ashobora kwikiza. Niko bimeze kubera ubushobozi Imana yakuremanye. Rero ndagomba kugira umugore araha, ntukisuzugure urudasanzwe. Haleluya, ntukisuzugure urudasanzwe. Eva yumviriza Satani. Ubundi Imana irema umuntu yamuremanye ubwiza bwayo, yakora nk'Imana, yiyumvira nk'Imana. Kenshi murakunda kutubwira abakozi b'Imana ngo raba mwene se umubwire ngo usa n'Imana. Oya, ntusa n'Imana. Usa n'Imana ni wakiriye ubuzima bwa Kristo muri we, agakora icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko niwe yagarukanye yashusha Imana aremana umuntu mu itongo rya Edeni. Haleluya. Kuko umugore si n'umugore gusa, umuntu yakora nk'Imana, yiyumvira nk'Imana, ariko umunsi umuntu yakira ikinyoma cya Satani, ubwiza bwamuvuyeko. Kuko umuntu yavuze ngo Imana irabesha, Satani ivuga ukuri. Imana idufashe. Rero umenye ngo uyu munsi nk'umumama uvuga uti ndi uw'agaciro, ndi udasanzwe. Haleluya. Kuko Imana yakugize udasanzwe. Igituma abamama uyu munsi bari kubarananirwa nuko batamenya abo bari. Amen. Ntibamenye abo bari, ariko turi abantu badasanzwe. Amen. Satani cyakoze yafashe amaranga umushaha wacu. Umushaha urimwo ubwenge, urimwo umutima, urimwo ibigumbagumba. Ibyo yaragiye arabifata, abikuramwo ubumana, bukuramwo ubuntu, acashiramo ikinyoma cyiwe. Uyu munsi abantu benshi bagendana ikinyoma cya Satani. Imana idufashe. Rero Kristo amaze kuza, hari ikindi Imana yasubiye iravuga. Amen. Reka dusome mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 22. Abanyefeso igice cya 25 umurongo wa 22 dushikane ku murongo wa 24. Efeso 5:22 dushikane ku murongo wa 24.
amen. Muravyumva, Kristo amaze kuza kuko yarabonye ko umuntu yatakaje ubumana, yatakaje kuba umwana w'Imana, hama Imana itugirira neza, itugarukanira umwami. Haleluya. Rero acatanga itegeko ahaye umudamu, amen, nk'uko yari haye umugabo. Umugabo yahawe itegeko, ariko ndashaka kuvuga ko itegeko umugore yahawe. Umugore yahawe itegeko ryo kubaha umugabo wiwe. Haleluya. Kandi kubaha ntibisigura ngo umwubaha ko byose bitonze ku murongo. Hariho abavuga ngo jewe umugabo atangiriye ibi nanje ndagira ibi, nico cisha ingozi y'umunsi. Haleluya. Ariko Imana irashaka kugira iki? Kuhagarara mu kirengero kubw'ivyo umugabo adashoboye, kuko wewe waje kugira ngo ushobore ibyo adashoboye. Amen. Hinge ndababwire mwabadamu, ingorane ziri mu ngo uyu munsi kandi zikomeye. Abantu bajya kubaka ataco bafise. Sinzi ngaha naravyumvise, baranumviriza kuri YouTube, ukumva ngo pasere runaka ageze muri mariage ya gatatu, ya mariage Imana izinimye. Amen. Isi iriko irahindura amategeko yose Imana yashizeho, kuko Imana yaravuze ngo umugore akunde yubaha umugabo wiwe, umugabo akunde umugore wiwe. Ariko uyu munsi ntikibuza ko akubwira ngo uyu munsi taye yahindutse, uyu munsi usigaye ufite amabere manini, ibisusu byaraheze. Umukobwa ntimunzi, ariko uyu munsi hari byahindutse byinshi. Taye irahinduka, indi ikajya imbere igisusu, ariko kubera kubyara nuko bimeze. Hariho rero abavuga ngo jewe uyo ndahevye, canke umugore akavuga ngo gender droit de la femme. Nagira ndakubwire ngo ukagenda uko isi iriko iragenda, uzoba kure y'Imana yawe. Umuntu vy'ukuri ashobora kuja mu kirengero c'umuryango wiwe ni wa mugore yumva ijwi rya Mpwemu Yera. Uyu munsi ukavuga mbega umugabo wanje kubera ikameze gutya, ashobora kuba afise karande y'ubusambanyi. Sivyo? Hinga ndababwira ikintu kimwe, mumenye ko ibibazo duhura navyo vyose duhura navyo nta hantu na hamwe bica. Umwana agisamwa mu nda ashobora gukomerekerayo. Umwana kuva ku mwaka ku munsi umwe gushika ku myaka 6, 8 aba ariko yakira ubuzima, sivyo? Ubuzima bumukikuje. Ibaze uvyaye umwana, umuvyariye mu nduru, abana bawe barakijwega mama bawe barakijijwe. Muravyumva? Ingenda babwira ikintu kimwe, mumenye ko bijya bintu byose ubuzima muri ko murabaho nibwo uha umwana wawe kuri iyo myaka. Urabe mbega uri kumuhiki, uri kumwereka kubaha urugo, guhesha agaciro urugo, cyangwa uri kumweremuha umugore w'ingare, umugore atuka umugabo, umugore aganza umugabo, umugore atacaho amaboko, umugore atukana, umugore atihangana. Nibyo uriko uramuha, nibyo ariko arakira. Haleluya. Nibyo ariko arakira. Kandi umenye ko muri adolescence biragoye ko ushobora kumwica utamuhaye muri iyo myaka, kuko nabo batanguye kumva ko hari ibyo ashoboye, abatanguye kukubona ko wewe hari ibyo udashoboye, wewe ariko hari yigira ku bandi bantu. Ariko byari bikwiye ko umumama wese, haleluya, no abapapa siniko ndababona, ariko n'abapapa bari bakwiye kumenya ngo ibyo bariko baratanga muri iyo myaka kuva mwisamu ko ari byo bizogera abana babejo. Rero umugore ashobora kumenya ivyo, n'umugore azi guhagarara mu kirengero. Amen.
akamenya ngo nkwiye gukora iki, ndibungenze, mbega nitwara gute, mbega mfata umugabo gute, kuko ashobora kuba ari umugabo agorana. Waranywanye na mpemu yera araguhishurira ukamenya ngo mbega ko kuko umwana n'uw'Imana swa, mbega aya mabanga ntwaye mu nda yanje ndayafate gute. Haleluya. Ukamenya ingene wifata, ukamenya ingene witwara kugira ngo uyufise ejo nawe azagira urugo rwiza. Haleluya, haleluya, ejo azagire urugo rwiza. Umugore afise uruhara rukomeye. Nta mugore w'umukristo urugo rwiwe urugo rutagenderwa n'abantu, umuntu yinjiramo ntanywe n'amazi. Umva, iyo uhezagiye abantu Imana iguha umugisha. Urugo ukamenya ngo mbega umugabo wanje mbega afise intege nk'izihe, mbega akunda iki. Haleluya. Iga kubisha neza abagabo banyu. Aho hanze hari abantu bashinyitse amenyo, babarondera ijoro n'umurango. Wowe ukavuga ngo yantromfiya, none byabaye senga. Ni ukuvuga ko uteza kuja mu kirengero, mu cuho, ukavuga uti uyu mugabo ingeso yaramuboshe, none nkora iki. Ariko iciza ni ukumugwisha neza. Haleluya. Ukamenya ngo akunda gufungura iki, ukagitegura. Haleluya. Ukamenya kuko wewe burya hari ibintu twakoze ariko bitugirira ingaruka ikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana imubwira kubw'icyaha ukoze uzovyara ubabaye kandi uzohorana inyota y'umugabo kandi azokuganza. Wowe ugomba kubihindura ngo murehe. Aragenda kandi umuco uraranda, ukaterefona, ukarira, ugasubira, ukagwana. Ariko ikintu ukwiye kugwanisha ni uguca bugufi nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo wa mugore we uba umugabo wawe. Haleluya, haleluya. Ubaha umugabo wawe, kuko nutamwubaha niwe uhomba. Ariko nta kintu kiryoshe nk'iyo urugo rurimo amahoro. Edeni irashoboka. Haleluya. Kandi naho umugabo, jewe nkunda kuvuga, n'umugabo afise uruhara runini, ariko igihe vyanse hagarara nk'Abigayili. Hagarara nk'Abigayili. Abigayili iherezo yiwe yabaye iherezo ryiza kuko yatahiye kuba umwamikazi. Haleluya, haleluya. Ni waba umugore mwiza, naho umugabo yokugora, naho umugabo yokunaniza, ugahagarara nk'umugore, ukaraba abana bawe neza, ukabarera mu rukundo, ukabamira ivyamwa, menya ngo amaherezo yawe ni meza. Haleluya. Mfise intahe zirenga 10 z'abagore uyu munsi bahagaze neza kandi barariwe n'abagabo, ariko barakenyera. Haleluya. Barakenyera, baragwana, bararera abana babo, uyu munsi barabamikaje. Haleluya, haleluya. Ntukarabe umugabo byanse. Nico gituma Imana yaguhawe uyo. Wegira ubwenge nk'ubwo Abigayili yagize, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari umunyabwenge. Haleluya. Yari umunyabwenge, kandi ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Amen, amen. Rero kugira ngo ushobore guhagarara mu kirengero ni ukugira umutwaro. Turavuga Debora. Mwaza ko Debora aya mavuta yapfuye kumanuka gute? Wibaza ko byavutse mu gitondo kimwe. Debora Imana irarekura amavuta. Usomye ijambo ry'Imana, bakoze ibyaha, hakoze ibyaha muri Isirayeli biteye ubwoba, basenga ibigirwamana. Imana irababara. Debora baragenda niwo mutwara, ararira. Imana iravuga ndaronse umugore. Haleluya, haleluya. Imana ntizoguhagurutsa atamutwara. Imana ntizoguhagurutsa atamarira ufise mu mutima. Burya bigendanye igihe kirekire, arararira, ararabwira Imana, Mana tabara Isirayeli, Mana garuka mu gihugu, garuka Mana, garuka Mana. Nawe kugira Imana iziserukira indivuga ngo ndaguhaye amavuta,
ndaguhagurukije nuko ari umutwaro wagitse. Amen. Utaragira umutwaro ngo urararira. Uravye Nehemiya ngo bamubwiye amakuru y'iwabo ngo yaragiye ararira arisonzesha ngo agira agahinda kamwe gashobora kumuturitsa n'umutima gushika naho umwami abona agahinda afise. Haleluya. Hama Imana irekura favere izoyikurekurira ko akubera bakubwiye ngo hagarara mu kirenge. No, hari ikiguzi. Burya ntibonana na Gideyoni yamarira Imana ati kubera ikigamana ibitangaza wavuze ko wafasha basogokuruza bacu wabaja mu kiyaga gitukura wakoze ibitangaza ati none ibitangaza byawe biri hehe ko uyu munsi abamidyani batumereye nabi. Gideyoni ngo akaja gusekurira umve ngo barasira ibanga ntibemera nuko ivyo bateye bimera baragenda bakabisira ibanga nta kintu bari bafise n'utwaba twasigaye. Gideyoni umugabo w'intwari akaja kubisekura. Haleluya. Yaragenda agasekura. Imana irabona ati uyu muhungu nomukoresha ikintu. Haleluya. Ati nomukoresha ikintu. Marayika araza wazogukoresha ata mutwaro ugira. U Rwanda ntirukubabaje kubabaje nta ubona ko biriko biraba ari sawa. Okay, Imana irabire. Umuryango wawe utawuririra ijoro n'umurango Imana irareka. Ariko umunsi yabonye uwo mutima izorekura amavuta. Haleluya. Izorekura amavuta. Debora Imana yarekuye amavuta kubera umutwaro afise. Amen. Umva akimana n'igitangaza. Hari ibintu usenga y'imyaka ariko sinzorekura mpaka sinzorekura. Imana ndayibwire ndabikura umubeshi ngutera intege ngo majwi ya Satani ntakagukange. Satani ntashaka gutera intambwe ariko je ntajwi ryonce intege. Naramaze kumumenya inzira acamwo mpanganye nayo kandi ndazi ko impera ari nziza. Haleluya. Mpanganye nawe kuko nzi ko impera ari nziza. Amen. Rero bamama nagomba kubabwira ikindi kintu gikomeye. Mumenye ngo abadamu turakunda kwikorera tukabika kandi ko batureze sinzi ko mu Kinyarwanda ariko bavuga ko kirazira kwimena inda. Kwimena inda muracumva kuvuga ibikuremereye. Ariko nagira ndakubwire ngo umuntu atavuga ni ikibazo gikomeye. Iyo uhuye n'ikibazo menya ngo ikibazo cyose muhuye nakubwiye ngo nta hantu na hamwe kija. Nenga ndabereke bashano bigira gute. Okay, murabona tugire triangle amasonga atatu, sivyo? Ikibazo uhuye naco iciza ikibi byose bija muri conscience. Uriko uravyumva? Bikaca bimanuka muri subconscious, muri rya songa rindi ryo ngahaye ku batavyumva. Urumva amasonga atatu bihera aha hama bikamanuka aha ntihashobora kuguma ibibi, bica biduga bikamanuka muri iri songa rindi, sivyo? Aho hajamwo bibi, niba watwanye n'umugabo, niba renganije, niba mwishengero bakomerekeje, niba za ntambara zose ducamwo twaciyemwo vyose bijaho. Muriko muravyumva? Hanyuma cya gifuko kijamwo ivyo bintu haragera igihe cyuzura, kuko byose biguma birundana igihe utabivuga biguma birundana bikuzura. Rero igihe udashoboye kubisesa uba wa mugore atukana, uba wa mugore atihangana kandi kose kakurunguza kubera uruzuye. Muriko muravyumva? Ari nacyo gituma dukwiye kumenya mbega abo twubakanye
icyo gisaho cyuzuyemo ibiki? Bahuye n'ibimeze gute? Mbega barezwe gute? None umumama yahuye n'ibyo bikomere hariya bicuzuye kuva hariya, iyo byara umwana brema ashobora kuvamo ikintu. Ejo bundi numvirije iyo shene ndayibabwira muyijeko, uyo mudamu yarigishije aravuga ibintu bikomeye. Aravuga ati abantu benshi bagenda atari abantu, barapfuye. Je nasanze nukuri kwima nukurusaga abantu benshi ngaha twese turi biziga bigenzi, nukuri turi biziga, kuko izo ngorane urazigumbira ukazigumana, ariko igihe uronse, burya abazungu baturusha ubwenge, bagira abakanseri, akagenda akamubarira ibibazo, akagerageza kugusokoroza ukabisohora, cya gisabo kikavamwo izo ngorane zose. Mugabo twebwe turabigumana, hama ukaca usanga n'uwo muntu mubana nawe yahuye n'ibyo, wowe ukamushakamwo ibyiza, nawe ntabyo agira guha, hama ukaca usara ugaturuka. None wewe mwumva bica bigenda gute? Rero utaragira umutwaro ngo wumve ngo mbega uyu muntu muri cya gisaho ciwe huzuyemo umwanda ungana gute, uwo mwanda nawo uteretse kuwihanganira, ahubwo ukarondera ingene wo mutwara kugira ngo ashobore kuwukuramo. Mugabo ikintu uyu munsi abagore benshi bariko barakora, akubwira ngo ndananiwe, ndagiye. Umwana arubaka urugo uyu munsi, sinzi ko bimeze uko iwacu, hariho n'abamara ukwezi kumva batekeye. Yatekeye kubera iki? Ntacyo afise wenyene, umugore ntacyo afise, n'umuhungu ntacyo afise, none ibiziga bibiri hari icyo byokora? Nta kintu bashobora gukora. Rero ndabinginga nk'abana b'Imana, tugerageze uburyo bwose bushoboka, twige kumenya ingorane abo tubana bariko baracamo. Nta muntu n'umwe atifuza kumera neza, nta n'umwe abaho, ariko birabananira. Haleluya, haleluya, birabananira kandi bagira iki? Babyifuza. Urumva rero umugore nukumenya ngo ndinde. Haleluya, nukumenya ngo ndinde. Uri umuntu adasanzwe. Haleluya, uri umuntu adasanzwe, uri umuntu Imana ibona nk'igikoresho gikomeye, uri umuntu ushobora guhagarara aho umugabo yananiwe, we ukahagarara. Haleluya, ukahagarara. Nababwiye nukuri hari aho usubira kubyiyumvira, ko atazi namvuga ikatekere. Hari umunsi umwe yari amaze ibihuhusi impande zose, hamwe n'abantu bavuga mbega turamuseruka imbere, bagatinya. Nkaca ndababwira mwatinya? Umugore w'intwari nkanje Yesu yizeye akamukorera ibi, si uwo ari we wese yabikorera. Aleluya, haleluya. Ntuzombona nigiriwe. Ntizi umwanya Satani niyaje arabwira Satani, nakubonye Yesu ingo wavuze ngo tuzoca mu muriro, ndi mu muriro, ngusambe kandi acatse. Haleluya, haleluya. Ati muzoca mu nzuzi. Ego uruzi si uwo ari we wese ashaka kuvuga iryo jambo. Oya, hari abantu biha amajambo y'Imana bakayishirako. Ega si bose Imana yumva ko biri kubigenda uko. Nuhagarara muri ibyo agashingira nta Imana, kandi kuguma boroga abandi ugasanga bagiye mu manyanga, bagiye mu bintu bitaba. Hagarara nk'umukristo. Haleluya. Uwo nta wundi azobigushoboza, ni mpemu yera twahawe. Haleluya. Nta wundi azobigushoboza, nta pasiteri azogusengera. Hari abiri boja kurondera abapasiteri gusengera, ega aragusengera ako kanya, mugabo none azokuba yitwaye akuhetse. No, ivomere.
ivomere. Haleluya, ivomere. Twaramuhawe twese, ariko ikigoranye ni ingene tubana nawe, ni ingene tuba mu ijambo ry'Imana. Haleluya, ubu abagore bakunda gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota. Amen. Satani nta kindi kintu na kimwe atinya. Ntatinya ko wabuze kuvuga amaverse menshi, ariko ashaka ngo ijambo ry'Imana uryakire kandi urishire mu ngiro. Amen, amen. Urishire mu ngiro, niho Satani atinya. Umunsi nigeze gusoma ijambo rya Yesu igihe ajya kugaragazwa mu bugaragwa, niho natahuriye ubushobozi bw'ijambo. N'abadamu, niho natahuriye ubushobozi bw'ijambo. Yesu avuye mu masengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40, Satani kakipresenta imbere yiwe, kakamugerageza. Yesu nta kindi kintu ntiyavuze ngo ajye mu ndimi, asenge mu ndimi amwirukane. Oya, yamubwiye ngo handitswe ngo. Haleluya. None wowe utewe uvuga iki? Uri mu ntambara uvuga iki? Kuko arakeneye ikintu. Nabonye Satani atinya ni ijambo, kandi ikintu Imana yubaha ni ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Ari Satani araritinya, ari Imana ntiyivuguruza ku ijambo yavuze. Haleluya, nico gituma mfise ivyizigiro. Haleluya, nico gituma mfise ivyizigiro ku ijambo ry'Imana ngo nta mavi y'umugororotsi azokwigera kugwa n'isoni. Amen. Kandi ngo nta n'uwayikoreye waza kugwa n'isoni. Haleluya. Rero ukaba ushaka kudakogwa n'isoni, ukaba ushaka kutamaramara, nywana nawe ube mu ijambo ry'Imana, kandi uwo nawe uzotuma urigira ubuzima ni mpemu yera. Haleluya. Nico gituma nabibabwiye ngitangura, nico gituma mubona amashengero ajegajega. Ukajya je naratangaye, ukajya wumva umukozi w'Imana waruzi ngo nigitangaza yakoresha ibitangaza, ukumva ngo ndarusambuye biranani. Namwe muyeraho mwarigeze muhura nawe kwavuga ngo hariho ingabire duhabwa nawe, kandi yo kwihangana ni yambe iri mu zikomeye. Kandi avuga kwihangana, ntiwihanganira ikintu kimwe, twihanganira byose. Haleluya. Wihanganira abana bakugoye, wihanganira umugabo akunaniye, wihanganira umuryango kunaniza, wihanganira ubukene, wihanganira, ugahanga amaso ijuru. Haleluya. Rero bamama beza, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, munywane na mpemu yera. Niwe azotuma muja mu kirengero mufise umutima wemera kwitanga. Naravye Debora, ko mwibaza ko Debora byari byoroshe kuja ku rugamba, umuntu w'umugore, ariko kubera yarizuye mpemu yera aravuga ngo ndagenda. Haleluya. Aravuga ngo ndagenda. Hari ijambo natanguriye kuko umugore yacinyijwe kubera Satani amutinya. Mugerageze mwiyumvire, mw'isezerano rya kera twabonyemwo amagore b'intwari, ariko isiguma icinyiza umugore. Aha mubona agateka k'umugore kavuye kure mwa badamu. Agateka k'umugore, uburenganzira bw'umugore bwavuye kure, kubera Satani arazi imbaraga ziba mu mugore. Imbaraga ziri mu mugore, aramugwanya, kandi Imana ikabereka ngo umugore ndamukoresha. N'uyu munsi hariho amashengero atemera no ku mugore w'abapaseri. Ugira ngo ni umugambi w'Imana, ni umugambi wa Satani. Ntitwabonye ko yakoresheje Debora na Yayeli, si we yakoresheje kugira atsinde urugamba. None Imana yari kwereka abagabo ko Imana ko umugore ashoboye. Eseri ntiyakijije igihugu ciwe. Abagore kumva ya Yesu ni bande bahabanje? Ariko bajya abagore si umugore. Umbwire abagabo bari he igihe bajya abagore bazinduka? Kandi bari babonye abasirikare bahari, bari babonye ko ari kibuye. None bari bagiye gusiga bazi ko bafashwa nande.
abagore kwizera kandi abantu bashize ubwoba. Amen. Shira ubwoba bamama. Amen. Amen. Shira ubwoba muri abadasanzwe kandi Imana ibategereje ko byinshi cyane kubw'ingo zanyu, kubw'imiryango yanyu, kubw'igihugu, kubw'isi. Umugore Imana imutegereje ko byinshi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha.